Yes, bakunzi b'u Rwanda TV1 tukoze tubyiti amahoro y'Imana naba namwe mu gitondo. Muri akanya turi gusuhuza abadukurikirana bari hirya no hino mu Rwanda, abadukurikirana bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku mugabane w'Uburayi. Hari abadukurikirana bari hirya no hino, badukurikirana bari muri Finland ku mugabane w'Uburayi, muri Pologne tuzi ko badukurikirana nabo. Abadukurikirana bari hirya no hino ku mugabane w'Amerika, umugabane wa Oceania n'abandi bose badukurikirana tukubaje ati amahoro y'Imana nabane namwe. Muri akanya tugiye kugezaho amakuru y'imikino by'umwihariko tuza kwibanda mu Rwanda, aho tuza kwibanda muri shina uburyo imikino ejo yabashe kugenda, tuza kubabwira n'uburyo amakipe mu Rwanda akurikiranye ku nyuma y'umunsi w'ukina umunsi wa kane, nayo tuza kubibabyiraho, tuza kubabwira mu mashampiyona yo ku mugabane w'Uburayi muri Confederation Cup muri Afurika, uburyo nabyo imikino yagenze. Muri akanya rero ngo twabibabwiye rero mbere na mbere tuza kubabwira uburyo ejo imikino yagenze, aho ikipe shampiyona zakomezaga ku gatanu, ku gatandatu ndetse no ku cyumweru, aho ikipe ejo ya Police FC yatsinze igitego kimwe Amagaju. Ikipe ya PFC Football Club ku sasa ku n'igice nayo itsinda Mukura Victory Sport nayo igitego kimwe ku busa. Kuko twabibabwiye rero ubu ku rutonde rwa shampiyona uko amakipe akurikiranye, ikipe ya mbere ni Police Football Club ku munsi wa kane ifite amanota 12 kuri 12. Ikipe ya kabiri ni ikipe ya Rayon Sport ifite amanota 7. Ikipe ya gatatu ni ikipe ya Gasogi ifite amanota 6 ku mwanya wa gatatu. Ikipe ya kane ni ikipe ya Bugesera ifite amanota 6 nayo. Ikipe ya Marine ni ya gatanu n'amanota 6. Ikipe ya Gorilla ni ya gatandatu n'amanota 6. Ikipe ya karindwi ni ya PRS ifite amanota 6 nayo. Ikipe ya munani ni Mukura Victory ifite amanota 5. Ikipe ya cyenda ni Gicumbi Football Club ifite amanota 4. Ikipe ya 10 ni Musanze ifite amanota 4 nayo. 11 ni Amagaju ifite amanota 4 nayo. Ikipe ya 12 ni Kiyovu Sport ifite amanota 4 nayo. Ikipe ya 11 ni Amagaju Football Club ifite amanota 4 nayo. Ikipe ya 12 ni Kiyovu Sport ifite amanota 4 nayo. Ikipe ya 13 ni AS Kigali ifite amanota 4 nayo. Ikipe ya 12 ni Etincelle ifite amanota 2. Ikipe ya 15 ni AS Muhanga ifite amanota 1. Ikipe ya nyuma ni ikipe ya Rutsiro ifite ubusa nta n'inota ifite, ahubwo ikipe ya Rutsiro akaba ari ikipe twiteze kugira ngo turebe uburyo biraza kugenda, ariko bikomeje kwanga kubera ikipe ya Rutsiro sinze impamvu iri gutsindwa cyane. Ese hari no kubura motivation y'ukuntu bimeze? Ese ikipe ya Sport ikomeje kugenda itera imbere hamwe n'ikipe ya PRFC, ese birongera kuza kwisubiza ikuzo fate amakipe biri kuja kunganya? Ikipe ya PRFC ejo rero nubwo ifite amanota 6 tukaba yarakinnye umunsi wa kabiri wa shampiyona, kubera yuko mwari muzi yuko yabaga ari gukina UEFA Champions League nyafurika, na n'ubu ngubu rero ikaba igeze ku munsi wa kabiri, ikaba kugira ngo ifate andi makipe ikaba asigaje imikino 2 kugira ngo nayo inganye n'andi makipe imikino. Aho ikipe ya PRFC rwose yakinnye n'ikipe ya Mukura Victory Sport ishaka kugira ngo ikomeze kwihesha ikuzo, irebe uko yatera imbere nayo. Ariko ikipe ya Rayon Sport nayo ikaba igeze ku munsi wa kane, yo ikaba ifite uburyo ikomeje kwitwara neza nayo hagati y'amakipe biri gukina. Ikipe ya PRFC rero ikaba iramutse itsinze imikino yayo yose nayo ifite guhita inganya n'ikipe ya Police nayo ifite 12. Uko ikipe ya Police Football Club nayo yageze ku munsi wa kane, ikaba imikino yayo yose uko ari imikino 4 ikaba imaze kuyitsinda yose. Ikipe ya Police Football Club rero ikaba ifite imikino iteganya kuzagera ngo irebe uburyo yakomeza kwitwara neza, se hari zatwara igikombe cya shampiyona. Uko babye rero muri CAF Champions League nayo imikino ejo yarakomeje, aho Colombe yaje gukina na MC Alger binganya igitego kimwe kuri kimwe. Ikipe ya Singizini itsindwa na Simba igitego 3 ku busa. Saint Louis Lumpopo nayo yaje gutsinda ibitego 3. Orlando Pirates ibitego 3 ku busa. Lemo Stade nayo yatsindwa ibitego 5 na Mamelodi Sundowns
yo muri Afurika y'Epfo. Horoya AS inganya igitego 1-1 na FAR Rabat. Vipers yari gutsindwa na Power Dynamic igitego 2-1. Moalib nayo anganya igitego 1-1 na Stade Malien. Aya ngaya akaba ari amakipe rwose muri UEFA Champions League, ubwo amakipe yacu haba APR FC yari iri muri CAF Champions League, n'ikipe ya Rayon Sports nayo iri muri CAF Confederation Cup, byaje kuyibera bibi ubwo ikipe ya APR FC yaje gutsindwa n'ikipe ya Pyramide FC. Ikipe ya Rayon Sports nayo ikaza gutsindwa n'ikipe ya Singida Black Stars. Akaba ari amakipe yakomeje kugenda yitwara nabi muri uyu mwaka wa 2025-2026 guhatanira ibikombe by'amakipe yatsinze mu mashampiyona y'iwayo, aho ikipe ya APR FC rwose yasezerana n'ikipe ya Pyramide. Ikipe ya Rayon Sports nayo iza gusezerwa n'ikipe ya Singida Black Stars yo mu gihugu cya Tanzania. Ese amaherezo y'amakipe yo mu gihugu cy'u Rwanda bizagenda bite, ko tubona bikomeje kwanga hagati y'amakipe y'u Rwanda ndetse n'ikipe zo mu mashampiyona yacu? Uko twabibabwiye rero ku mugabane w'Uburayi n'amashampiyona yarakomeje. Ikipe ya Tottenham yari gutsindwa n'ikipe ya Aston Villa ibitego 2-1. Liverpool nayo itsindwa ibitego na Manchester United ibitego 2-1 nayo. Yarishinganya na Athletic Club mu gihugu cya Espagne. Celta Vigo nayo inganya na 1-1 na Real Sociedad. Ikipe ya Levante nayo itsindwa na Rayo Vallecano ibitego 3-0. Getafe nayo iza gutsindwa igitego 1 na Real Madrid. Freiburg nayo yanganyije na Eintracht Frankfurt ibitego 2-2 mu gihugu cya Budage. Empoli na itsindwa na Hoffenheim ibitego 3-0. Mu Butaliyani Camon 19-07 yatsinze ibitego 2-0 Juventus. Cagliari nayo itsindwa na Bologna ibitego 2-0. Girona nayo yanganyije na Parma 0-0. Atlanta nayo 0-0 Lazio. AC itsinda ibitego 2 Fiorentina. Mu gihugu cy'Ubufaransa Lens yatsinze Paris ibitego 2-1. Lorient inganya na Brest ibitego 3-3. Rennes inganya na Auxerre ibitego 2-2. Toulouse itsinda ibitego 4-0 Metz. Nantes nayo na Lille itsinda ibitego 2-0. Bakunze u Rwanda TV wanyu rero twiyede mu dukora subscribe share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV wanyu ukomeze kwaguka. Uko twabibabwiye rero mu gihugu cy'Ubwongereza uyu munsi rabo umukino naho aho West Ham United iraza kwakira Brentford. Mu gihugu cya Espagne naho Deportivo Alaves nayo ikaza gukina na Valencia. Uko twabibabwiye rero mu gihugu cy'Ubutaliyani naho amakipe naho araza gukomeza naho, aho ikipe ya Deportivo Alaves iraza gukina n'ikipe ya Valencia ya Cremonese iraza gukina n'ikipe ya Udinese. UEFA Champions League nayo iraza gukomeza uyu munsi muri Elite naho iraza gukomeza, aho Wydad iraza gukina na Douala. Shota iraza gukina na Al Ittihad. Shakhtar Cultural Club iraza gukina na Tractor FC isaza 12. Ahanga akaba ari amakipe araza guhatana bareba uburyo ibintu baba bimeze hagati mu makipe mu gihugu cy'Ubwongereza. Rero nkuko twabibabwiye rero uburyo urutonde ruhagaze buno kuri uyu munsi, ikipe ya mbere na Arsenal yafashwe mu mwanya wa mbere na 19, Manchester ni ya kabiri amanota 16, AFC Bournemouth ni ya gatatu n'amanota 15. Ikipe ya nyuma ikaba ari Wolves ifite amanota 2. Nuko twabibabwiye rero u Rwanda TV One dukomeje kujya tubagezaho amakipe yo ku mugabane w'Uburayi uburyo agenda atera imbere ndetse afashwa n'andi makipe. Bakunze u Rwanda TV One rero